Eh, mbanje kubakengurukira mwese mwashoboye kwitaba ubutumire bw'uyu munsi, nshimira cane na pasiteri yampaye akanya kuza kubabwira ico Imana yashize ku mutima. Imana imuzezegere cane, ego nyuma haheze iminsi mugabo si myinshi cane Yesu ampa ijambo nzohora mbwira abantu bareke kurunguruka binjire neza. Winjire neza muri Yesu, ureka kurunguruka, injira neza. Nabi vyihweje iryo jambo mbona ni ijambo rinini cane, ryambere rinini cane rwose. Ndaraba hirya no hino abakristo ba kino gihe, ego turakijijwe, ariko rero umenga ni ibintu vyo ku rurimi gusa, umenga ni ibintu vyo kugira ngo tuboneke nyene nk'abakijijwe, ariko ugasanga ibikorwa vyose si vyiza. Ngira nico gituma Imana yambwiye ati reka kurunguruka, ndababwiye reka kurunguruka, mugabo ntiyambwiye mwebwe, yambwiye abantu bose ati reka kurunguruka, injira neza. Iyo umukristo rero arunguruka ntiyinjira, yitwa ko ari mw'ishengero c'est vrai, kuko ntaguma kw'ibarabara, ariko arinjira mw'ishengero mugabo umutima utari mw'ishengero, umutima uri hanze. Rimwe na rimwe no gusinzira bagasinzirira mw'ishengero, ubutumwa bariko baravuga, abandi bariko barahezagirwa. Eka urumva mwene abo rero nibo baba bariko bararunguruka, abandi barunguruka barabwumviriza, bashitse hanze bakapfa kurengana iryo rembo. Vyose ivyo bumvise vyose urabaza uti bavuze iki? Batavyo bibuka. Aho aba yarungurutse. Rero ivyo kurunguruka ni ibintu bibi cane, kuko bishobora kutubuza ijuru kandi twarakijijwe. Abakino gihe hari abavuga ngo shetani arabwira abantu, hariho n'amashengero avyigisha ngo ko nta ngorane ijuru uzorironka, waramaze kwakira umwami Yesu ugakizwa, ngo nta kibazo, ngo pas de problème, ngo ijuru ni rwawe, ngo batakira umwami Yesu. Oya, kandi agakiza utegerezwa kukagaburira. Aho niho habereye ikibazo rero. Dutegerezwa kugaburira ako gakiza, dutegerezwa kwinjira neza muri Yesu, tukamubamwo, akatubamwo, akadukoreramwo, akatuyagira, akatubwira amabanga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abubaha uhoraho nibo amabanga y'uhoraho aza. Nibo Imana ihishurira amabanga abayubaha, Imana ihishurira abayubaha. Rero urumva none itaguhishuriye ntuyubaha, naho uba warakijijwe uba wagarukirije harya nyene. Rero ivyo aho muzovyumva muzobihakana, ubwo butumwa sibwo na gatoyi. Tuba tubwumva nino hariho ababitubwira ngo nta ngorane, ariko ingorane zirakomeye. Ahubwo uba winjiye mu bintu bikomeye ukijijwe, kuko satani ikikurondera. Satani dufitiye ishari ryinshi, inzigo nyinshi cane, kubera twakijijwe, kubera izi yuko twebwe twayivuyeko, ariko yoyo urubanza rwayo rwamaze gucibwa ari directement muri Gehinomu. Rero adufitiye inzigo n'ishari ryinshi cane, nico gituma agerageza kutubwira ngo reka, ngo garukiriza ngaho, ngo reka gukizwa cane rwose ukarenza urugero, oya, ngo ijuru uzoronka, ngo reka gufata umwanya munini mu gusenga. Usanga umuntu no gusenga arinanata, amaze akanya gatoya ugasanga itiro riciye riza, size kubera bashiki itiro riciye riza, canke ugasanga hari ibindi vyiyumviro bikujemwo, ugasanga urahagaritse. Ibintu vy'amatelefone vyose biteye ubwoba cane, ugasanga hari ikintu wibagiye, ugasanga uhagaritse, ugahagarika kuganira n'umwami w'abantu, ugahagarika kuganira n'umwami Yesu, ariko ugasanga ugiye mu bindi ata kintu na kimwe kimuruta. Murumva ico ni ikintu giteye ubwoba cane. Zimya telefone uyishire hariya kure, kugira ngo ntihave gutsitaza ngo waba usanga uriko urayugurura. Ni ingorane ikomeye cane. Satani ikakubwira ngo kora iki, ireka ivyo, ngo ivyo ni ivy'abapasitori, ivyo none wowe uriwe, ngo kora iki, ngo ja ngaha, ngo genda hariya mu bagenzi, baragukena imwe murayaga, imwe muratembera, ngo raba ibi muzambonesha kure y'amatelefone, vya bintu vy'ibipfu byose birimwo, ngo raba ibi nivyo sawa, ngo genda kuri match, umunsi hari match iryoshe cane. Urumva iyi si turimwo irimwo ibintu vyinshi bisamaza abantu, kandi murabizi namwe murabibona, ku buryo umuntu ashobora kugera aharyama mw'ijoro après les 24 heures atigeze yugurura Bibiliya.
urumva ko biteye ubwoba cyane atigeze yugura Bibiliya kandi rero ari igitabo c'Imana Imana yaduhaye ngo turabiremwo kirimo amabanga y'Imana, kirimo indero nziza, kirimo tu yampe do tu muri Bible. Rero ivyo tutabibereye maso bene data muri ibi bihe vy'amajambere ni ingorane ikomeye. Hariho ikindi gituma abantu barunguruka ntibinjire neza muri Yesu, ikintu kibabloka, ikintu citwa ubukene, nabwo nyene bwadutse muri bino bihe turimwo vyitwa ivya nyuma. Ubukene bwinshi, amafaranga agata agaciro, ibintu bikaduka, amabe y'abantu bakagira ubwoba, ugasanga amafaranga arakunyekanya araguheranye iki, abantu rero bagaca rero bagira ubwoba nibwo bwinshi, ibintu byose usanga biterwa n'ubwoba, bagaca biruka hirya no hino, bakiruka mu mabizinesi, bakiruka, ugasanga umwanya wo kurondera Imana kandi aritanga ivyo nyine twifuza turawubuze, ugasanga turawubuze, ivy'isi vyadutwaye akayombekere, Imana nayo tukayishira inyuma kandi rero yateza kuja mu kibanza ca mbere. Bibiliya ijambo rya mbere ryanditsemwo itanguriro rya mbere 1:1, akajambo ka mbere gatangura kavuga ngo Imana imbere ya vyose. Ni ukuvuga ko Imana rero tukwiye gushira imbere ya vyose. Murumva rero yuko ni vyinshi bishobora gutuma umuntu asinzira, akibagira, akasamara, Imana akayibagira. Hariho ibindi, hariho des problèmes de la vie, ingorane nyinshi, ibigeragezo ni vyinshi, hariho des échecs mu buzima, hariho ibintu bidutsitaza, hariho ibintu hamwe umuntu abura n'ingene asenga bikanka nuko ahamagara Yesu kubera ibigeragezo ari mu vyamurengeye. Ivyo navyo nyene ni ukuvyima agaciro, kuko navyo nyene yabikoreshwe na Satani kugira ngo adukure kuri Yesu, hanyuma ntitwinjire neza kandi agomba ko twinjira muri we maze dukorere ibitangaza n'utwumiza dutangara. Reka dusome ijambo ry'Imana ntarangiriye, reka dusome ijambo ry'Imana muri Kuvayo igice ca 8 akarongo ka 25 gushika ku 28. Kuvayo Exode chapitre 8 de verset 25 à 28. Kuvayo 8. Yego. Mfite kuba ntazi kuhabona. Yego, Kuvayo 8 igice umurongo wa 25. Farawo asubira kwanka kurekura abantu. Naho Farawo ahamagaza Mose na Aroni ati nimugende mushikanire Imana yanyu bimaze ngaha muri iki gihugu. Mose aramwishura ati ntibibereye ko twokora dutyo, kuko twoba dushikaniye Uhoraho Imana yacu ivyitwa umuziro ku Banyegiputa. Mbega ivyo Abanyegiputa bita umuziro twobishikana babona, ntibotwicisha amabuye. Dukwiye kugenda urugendo rw'iminsi 3 tuje mu bugaragwa, tubone gushikanira Uhoraho Imana yacu nk'uko izotubarira. Farawo aramwishura ati ndabaretse mugende kugira ngo mushikanire Uhoraho Imana yanyu bimazi mu bugaragwa, mugabo ntimuje kure cane kandi munsabire. Farawo tumugeranye na Shetani uko yabujije ubwoko bw'Imana kugenda mu gihugu c'isezerano Imana yabasezeraniye. Twebwe ico gihugu c'isezerano si Kanani, ni mw'ijuru. Kanani yo mw'ijuru nziza cane rwose gusumba iya Kanani y'Abanyisirayeli. Farawo rero ni nka Satani yabuza ubwoko bw'Imana kugendayo, kandi bari baraririye Imana Abanyisirayeli, bamerewe nabi, ari abacakara bafatwa nabi, bagabo ntivyari bikwiye kandi bakabacungura. Rero amarira rero barize muri iryo myaka 430 bamaze muri Egiputa, Imana yarayumvise
yaratevye irabumva après 430 ans imaginez-vous. Hanyuma iti ndaje kubatabara. Niho rero farawo ibihano bishika kuri 10, kuko imana yamukomanuje umutima, arakomanda umutima, aracika ikibuye nyene. Nuko no muri kino gihe hariho abantu bakomandaza imitima, bakanka guca bugufi, bakanka kwihana iyo bababaje umuntu ku mutima, bakanka gusaba imbabazi, bakanka. Murumva, farawo rero ico gihe rero aravuga ati ku gihano ico gihano cagira 8, aravuga ati basi ndabaretse, nimugende mugabo ntimuje kure, mugarukire hajya hafi, ntimuje kure, hanyuma mushikane imana ivyo bimaze vyanyu ko mwaze kubishikana hano indani mu gihugu. Murumva, iri jambo rero ni jambo na shetani kirakoresha muri kino gihe, irabwira abakirisu ngo ureka ngo kwinjira cyane mu vy'Imana, ngo winjira cyane, ariyo bavuga ngo kwinjira cyane mu vy'Imana ngo bazobazwa vyinshi. Agenda rero bamaze kuyigize kubimbwira ati kwinjira cyane mu vy'Imana ni ikibazo cyose, ngo kwinjira cyane kuko ngo abamenye vyinshi bazobazwa vyinshi. Urumva rero satani yenda hanze, satani yenda abantu, kandi uba winjiye mu buryohe bwinshi, kumenyana n'Imana biravyoshe gusoma kumenyana n'umwana w'umuntu, murabizi nawe Imana nje n'ubushimutse. Rero ntumuje kure, nimugarukire aho hafi, ngo reka kwigora. Rimwe na rimwe cyane kubabwira ngo reka kwigora cyane ko nta ngorane. Urumva ko vyahereye kuva kera. Hanyuma reka duce tubandaniriza muri kuvayo nyene, katubane dusubire muri kuvayo nyene. Muri kuvayo igice ca 31 akarongo k'indwi n'ak'umunani gusa. Igice ca 31 akarongo k'indwi n'ak'umunani havuga ngo indwi, havuga ngo kuva mu gice ca 31 akarongo k'indwi gushika ku karongo k'umunani. Kuvayo ijambo ry'umutwe rivuga ngo uhoraho atoranya abakozi abahinga. Ngo rya hema ry'ibonaniro na ya sanduku y'ibishimbo ntahe, na wa mutemere wo guhongerako, na wa mutemere wo guhongerako canke wo guhongerako n'ibindi bintu vyose vyo muri iryo hema. Na ya meza n'ibintu vyayo, na ca gitereka kw'amatara c'izahabu iramuye n'ibintu vyaco vyose, na ca gicaniro co koserezako imibavu, na ca gicaniro co koserezako imibavu n'ibintu vyaco vyose, na ca kigarigari n'intebe yaco, na ya myambaro ijishitse, niyo myambaro yejejwe yo kwambara Aroni umuherezi n'iy'abana biwe yo gukoramwo igikorwa c'ubuherezi, na ya mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, na ya mibavu y'ibintu bimoga yo kosereza ahera. Ivyo vyose baze babikore nk'uko nyene ndabikugeze. Tugeze kuri 11. Kuri 10, okay, reka turageza ngaho. Urumva rero twebwe turi abaherezi ba kino gihe. Ico gihe Imana abaherezi yabahaye amabanga akomeye cyane, ingene bazobigenza vyose bakabitunganya neza vyose. Muri kino gihe naho abana b'Imana igihe bakiri umwami Yesu baba babaye abaherezi b'Uhoraho, baba babaye abakozi b'Imana. Ni ukuvuga umuntu ko atokwikengera yuko ngo jewe sindi pastori, ngo sindi umwarimu w'ishengero, sindi iki. Oya, Imana igomba yuko twese tubona yuko turi abakozi b'Imana, kuko Imana yatugendeye ikatwinjiramwo, kandi tukavyemera, tukabishima, tukabishingira n'intahe. Rero muri ico gihe rero
umuntu niyo kwikengera. Imana yashobora gukoresha umuntu mutoya cyane mu ishengero ikamukoresha ibihambaye ikamukoresha ibikomeye, ariko pastori atavuye mukoresheje bisigura iki? Imana iraba umutima w'umuntu, Imana iraba uyirondera umwanya uyirondera. Nimba uyirondera umwanya mutoyi uzoyibona akanya gatoyi, nimba uyirondera umwanya munini uzoyibona umwanya munini. Nuko bimeze, nico gituma dukwiye kwinjira neza muri Yesu kugira ngo adukoreshe ibihambaye, adukoreshe ibikomeye. Muribuka wa mutamakazi muri Bibiliya amashikanwa yashikanye udufaranga yarafise twose aratanga ntanisho yisigarije. Yesu aravuga ati muraba bose ati uyu niwe yatanze ishikanwa mu mashikanwa yose ishengero ryose ryatanze. Yashimye iryo ryo mutamakazi wenyine kubera iki? Yumva mu mutima, yumva yota mutwe afite twose, kuko yumva akunda Yesu. Ati niba watumpaye twose reka natuguhereze twose, agaca atanga twose. Aburahamu nyene niko yagize nyene, ati uyu muhungu wampaye ari umwe afise imyaka 100 Isaka, ati none mbwira ngo nje kumuha ikimazi kubera ndamutima ngo nguhereze. Niwamumpaye shaka utware kuko n'ubundi none aziga. Rero ibyo byose byerekana ukwizera, byerekana umuntu afite ukwizera rwose ku Mana, yuko Imana atana kimwe azoshobora kuba. Imana yakunze, Imana yagendanye nayo, Imana yakunze, yakoreye, iri ngaha iragutabara mu bigoye gusa udatahura, ikagutahuza, ikakugirira neza, ikakunezereza. Ishengero ryose batomutamaakazi w'ukuri yashizwe hejuru muri iryo shengero. Murumva ni ibintu bikomeye cyane. Reka tubandanye tunyarutse mu mwanya uheruka, turabe muri Yohana igice cya 20, Jean 20 de 11 à 18. Yohana 20, Yohana 20 akarongo ka 18. Yohana 20 nuko Petero arasohoka na wa mwigisha wundi baja kumva, bombi birukira icarimwe, kandi wa mwigishwa wundi asiga Petero amutanga kumva. Yunamye arungurutseyo abona za mpuzu zera derere zirambitseho, ariko ntiyinjira. Maze Simoni Petero arashika amukurikiye, yinjira mu mva, abona za mpuzu zirambitseho n'igitambara cari mu mutwe wiwe kitarambitse hamwe na za mpuzu, ariko kizinze kiri ahaco ukwa conyene. Niho hinjiye wa mwigishwa wundi nawe, umwe yabanje gushika kumva. Abibonye arizera, kuko amen. yaranezereje cyane rwose, kandi narayizeko cyane, naragishuro cyane, ndatangara igituma yarungurutse ntiyinjire. Uyu muntu yarungurutse yitwa Yohana wa wundi yama mu gikiriza ca Yesu, yari intumwa imwe muri za ntumwa 12, ngo yama mu gikiriza ca Yesu, niko bibiri tubarira. Yakunda cyane Yesu, yama mu gikiriza ciwe. Umwigishwa akunda cyane Yesu, nawe akunda cyane kandi umuntu yama mu gikiriza cawe ga yemwe nk'umupete, ureka kumukunda kumurutisha abandi. Muriko muravyiyumvira. Ibintu byamwengeje kuri uyu Yohana natuzanye na Petero, Simoni Petero. Igihe kimwe Yesu yaramubwiye, abo bantu barabakunda cyane Yesu, Petero na Yohana. Arabwira Petero igihe kimwe ngo nkurikira, ngo hano nkurikira, abwira Petero. Hanyuma Petero aramukurikiye, wa mwigishwa we wa Yesu akunda, ubwo yamamwishiriza ciwe Yohana nawe abona barajanye nawe, nabwo agize akazigo, ntabwo byagenze gute. Ati
none jewe tanjanye nawe acabakurikira acabakurikira kandi urumva ntiyatumiwe mugabo arabakurikiye barengarenguka kw'isi simone petero aragira abaza yesu none wewe ngo wewe ivyiwe n'ibiki ati uyu none ariko aradukurikira wewe ivyiwe n'ibiki bimeze gute yesu acamubwira ngo none wewe ngo bikomezwe kwiki ngo yoba uyu atazokwigera apfa ibihoho vyo bikunezwe kwiki murumva hanyuma mumva yuko mu bantu rero yesu yabakunda cane niho rero ico gihe yapfuye yari inkuru ibabaje mugabo uravye ukuntu babikoze n'ibintu biryoshe cane bariruka baja kuwumva urumva kubera kwa kwizera kwabo ko gukunda imana kwabo ko gukunda yesu kwabo babandi babiri nyene bariruka baja kuwumva yesu ari mu kuzimu nyene yesu ari mu kuzimu bazi ko ari mu kuzimu nyene ubwo yari ahambwe hanyuma birutse petero ingwe bamutama wewe agenda bukebuke hanyuma yohana aba ariwe yiruka aramusiga urumva bari bafise igishika censhi co kuja kuroba ibintu vyabaye kuwumva hanyuma yirutse wa wundi jean acasa ararunguruka yararungurutse gusa ntiyinjira indani amaze kurunguruka honyene yihagarariye hariya hejuru abona iza mpuzu yesu yari yambaye abona zirunze ahantu nyene nk'uko yoba ababicanyi bamutwaye bakamwambura impuzu bagaterera ngaho hanyuma acagumaho simoni aje petero ashitse wewe rero acagira urusaku rwinshi acagira ishaka ryinshi ryo kwitegereza neza murazi ko petero ntiyapfa kwemera ivyo mubonye gutyo nyene yategereza kubaza neza n'igihe yesu yereka abandi petero atarimwe agize ati ntegereza kubanza kubona vya biganza vyiwe kugira ndavyemere neza ico gihe rero kumva rero yaranse kugarukira hejuru kumva yaranse kurunguruka gusa arinjira indani yinjiye indani arexplora le lieu yesu yahambwemo aritegereza arahazunguruka aja abona hirya kure hirya za mpuzu aja abona hirya kure igitambara cari mu mutwe ngo kizinze neza urumva kizinze neza ngo kiri ahacu kwa conyene none abasuma canke abicanyi canke ababandi bari kuza impuzu bagaterera hariya bagashaka fata igitambara c'umutwe bakakizinga neza agafata uwo mwanya kandi bari umusoma azi ko bariko ararangaguzwa hose bakazinga neza bagaca bashira hariya oya murumva oya ni igitangaza cari cabaye yaciye abona yuko vy'ukuri yesu yagiye mw'ijuru yagiye hanyuma niho rero yaca ava mumva rero acaza kubwira yohana atembe gusa n'amakuru ati wewe ntaco wabonye ati harya hirya ati hariho ica gitambara je ndakibonye wewe wabonye ivyo vyonyene rero ibivyo vyo vyanyigishije yuko tutinjiye neza muri yesu tukarunguruka nk'uko yohana yarungurutse tukarunguruka tuzobona bike abandi barakubwira bati yesu yambwiye iki twayaze turagenza ukuye iki akahishurirwa amabanga y'ijuru kubera iki kubera amarana umwanya munini na yesu kubera ahari hose kuba yumvira yesu uwo niwe aba ameze nka petero ca gihe akinjira neza akaja kuraba akaexplora ubwo bwiza bw'imana akaraba vyose akumva n'akamoto ka yesu na ca gitambara cari mu mutwe wiwe akabibona vyose rero natwe dutegerezwa kwinjira neza muri yesu rero maze kubona ivyo ntangura kwiyumvira wa mwigishwa yesu yakunda yohana none yakoze icaha vyagenze gute ivyo imana ivuga ko impishurira vuba ubundi nabona ko ari kurunguruka nyene atagize neza yohana rero ubwa mbere ushobora kwibaza yuko igituma atinjiye yaragize ubwoba imvura ateye ubwoba bene data hariho n'abantu badashobora kubona ikiziga umutima ucubavamwo hariho abantu badashobora kubona kuja kuri simetiere rero yohana yagize ubwoba ati kwinjira numva agize ubwoba si ukuvuga ko yari umunyavyaha si ukuvuga ko yakoze icaha nta caha yakoze naho yarungurutse
bushingira intahe ahubwo yagize ubwoba nk'uko abakirisitu ba kino gihe turi abanyabwoba kenshi abantu barunguruka kubera ubwoba bw'ibyo barimwo ingorane barimwo y'ikibiki n'ibindi byinshi turabona ingene n'abanyisirayeli bagize ubwoba igihe bagarariza imana ni ubwoba bw'abantu rero yohana ashobora kuba yagize ubwoba kuko igituma ari ubwoba yarayobewe ivyari vyaratumutwe kuko ikivyerekana neza uyu simoni petero amaze kuvayo nawe yaciye yiruka nawe arasimba arinjira bwabwo bapi bica burahera arinjira araraba neza nawe urumva yaramukabuye araraba neza nawe arabibona vya bindi na ca gitambara akibona hanyuma amaze kuvayo ngo niho yaciye yizera aca arizera vy'ukuri ubundi ukwizera kubera yarungurutse gusa atashitseyo ukwizera kwagarukiye hafi niko ari bwuzuye neza arakizazanirwa yuko ivyarejo rero natwe iri jambo ryanyeretse yuko dukwiye kwinjira neza muri yesu tukaexplora ubwiza bw'imana yesu tukamusaba ubwiza bw'imana kumwe musavyi w'imana mose agize ati none ko unagiriye ubuntu nawe nitwo bisoma umwanya wabaye munini none ko nagiriye ubuntu nawe ndagusavye unyereke ubwiza bwawe unyereke imigendere yawe imana kubera yo irakumva mose imana iramubwira iti mose n'ukuri n'ico nsavye ndagikora n'ico nsavye ndagikora ati mugabo ntiworaba mu maso yanje uwucupfa nta muntu yobona mu maso y'imana ngo abeho ariko rero kubera nakugiriye ubuntu ahindukiza igitugu ahindukiza ibitugu vyiwe imana ihindukiza ibitugu imubona mu bitugu urumva ntiyamubonye neza ariko yarabonye imana mose yarabonye imana rero bisigura yuko nukuri tuyirondere tuzoyibona ijambo ry'imana yavuga ngo migani 8:17 ngo nimwandonde ubwo nkunda bankunda ngo kandi abandondera ubudahumeka ngo bazombona murumva ingene biryoshe kurondera imana ukayibona hanyuma ikaguhishurira n'amabanga rero reka muri kano kanya turabe mu baheburayo 12 akarongo ka 2 iratwereka neza yuko Hébreux 12:2 iratwereka yuko imana ari tutayirondeye neza ngo tugire umwete wo kuyirondera imana zirayibabaza cane zirayibabaza rwose hariho amabanga menshi y'imana duhomba n'agahombo kadasanzwe iyo tutinjiye muri yesu sinzi ko musoma dutumbere yesu wenyene dutumbereye yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi isoni zawo avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. twiyambure ibituremera vyose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye dutumbereye Yesu wenyine. Ego ayo ni igice ca mbere umurongo wa mbere nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo twiyambure ibituremera vyose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye dutumbereye Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye uwo kugira ngo rero twinjire neza muri Yesu icambere na mbere tukavugira ni ukwiyambura ibintu byose bituremera ibintu byose bituremera tukavyiyambura ibituremera ni vyinshi ibi bintu vy'ingorane ivy'ivyaha icaha kiraremera umuntu iyo umuntu ari mu caha nta mahoro agira
nta mahoro na bibiliya bivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha iyo umuntu afite icyaha kimwizingiriyeko na cane cane ego amupagani aba ari ku buzima ntacyo bimubwira agenda nyene nk'umuntu atagira mpemu muri we n'ibisanzwe wewe ahubwo kiranamuryohera kukibamwo ariko warakijijwe bene data mwakijijwe ukaja mu caha ukagikora ukongera ukagisubiramwo ugira kabiri nta mahoro amagorwa ugira agira uko angana nico gituma rero ngo icaha gikunda kutwizingirako vuba kutwizingirako murabona vya kameremere bimwe bita ngo vya karande ibiki n'ibiki bikunda kutwizingirako vuba ngo tubireke ngo ahubwo dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye dutumbere umwami wacu yesu wenyene ivyo rero abakristo benshi ba kino gihe birabagora cane biratugora rwose rimwe na rimwe ntivyoroshe ugasanga abantu rero banse kwinjira neza muri yesu bamwe barunguruka batagomba kwinjira ngo bahishurirwe amabanga bamenye ibintu vyinshi imana ibahishurira ibintu vyinshi ugasanga niba abandi biyumvira umuvugishwa n'imana wumvise umuntu abavugishijweko bati basi imana iravuze ubaza imana mana uyu muntu ibintu yavuze eswe ntiwabimutumye imana irabiguhishurira n'ukuri kose irabikubwira rero abantu ba kino gihe rero bafise ubwoba bwinshi ivyo rero babiterwa n'ubwoba bwa buno buzima ubwoba bwo kubaho ubwoba bw'ubu buzima nyene ubwoba nibwo bwishe abantu hanyuma ati nidutumbere yesu wenyene gusa yesu yatubambiwe ubwo bwoba rero bwo kwinjira bushikira abantu benshi hari igihe umuntu aba yarahemukiwe akaca agira ubwoba agasanga aracitse inkokora agakomeretswa ku mutima kenshi na kenshi ishengero rikagukomeretsa meme l'eglise iyo watijwemwo ugasanga iragukomeretsa abakozi imana baragukomerekeje iki umugenzi wawe wakunda cane arakomerekeje umutima wawe no mu kuja gusenga hamwe wumva vyanse aha rero satani bikira kurondera kugira ngo uve kuri yesu nico gituma rero tudakwiye guha agaciro ibintu vyose bidukura ku ubuntu bw'imana ubunini bw'ubuntu bw'imana twakuye mu gakiza ntihagire ikintu na kimwe kizobudukurako ngo tuzogirirwa pardon ngo biki n'ibiki ngo nta ngorane oya ntihagire ikintu kidukura ku buntu bw'imana bene data twinjire neza muri yesu ako gahombo ntitukabone reka mperaheze ku vyahishuriwe yohana igice ca 3 akarongo ka 20 havuga ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjira iwe dusangire uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero nuko iri jambo niryo nagomba guherezako kugira ngo tumenye neza yuko yesu aguma aturondera wewe aradukunda cane ku buryo naho ugerageza kumukwepa naho ugerageza kusamazwa n'ibintu na biriya naho ugerageza guca mu vyaha ukishinga abagenzi babi ukagenda ugatakaza umwanya mu bintu bitagira ikimazi mu majambo atagira ikimazi ugasanga imiyaga iciye agutwara aragusamaje yesu wewe aragukunda ntakugira ivyo wigira vyose harya aguma agushinze ijisho araturondera akadukebura akatunikira mpemu yera akadukebura akakwereka yuko atari vyiza barya abagenzi ukabaheba ndabahe nk'akarorero nk'umuntu w'umunywi w'inzoga par exemple uri umuntu w'umunywi w'inzoga hanyuma ukakira agakiza ugakizwa inzoga ukaziheba nyene ukabona yuko ari ibintu d'abord bigusamaza vyica amagara yawe bukebuke inzoga ngo zica bukebuke narigeze kuganira n'umupsikiatre hanyuma turaganira ndamubaza ibintu vy'inzoga none umuntu anyeye duke hari probleme ku magara yiwe ndamubajije ati duke ni sawa
ati mugabo unywa agacupa kamwe ku munsi rimwe utarirenza yemwe ngo kamwe ku munsi ngo uzocika alcoolique après 30 ans igihe uronka akamanyu k'inyama ku meza iminsi yose igihe utaronka akamuruso k'inyama ku meza iminsi yose nawe igihe ukaronka uzocika alcoolique après 15 ans non après 30 ans kubera ako kantu uronse ngo ariko ataronka akamanyu k'inyama uzobacika alcoolique après 15 ans 15 ans ni nkeya alcoolique hamwe n'umuganga akubwira ati heba ego uragwaye uti ntibikunda ntibikunda kuneza umuntu agacikana pi twarabuze abantu benshi muri ubwo buryo uzi ko namwe mumaze kuwumva bikanga ko aheba inzoga agwaye ingwara imubuza inzoga bikanga ko aheba rero igihe rero ukijijwe nivyo nagomba kuvuga ukijijwe amagara yawe arononekara ukijijwe ukabandanya amagara yawe arononekara ico ni ca mbere buke kuko satani gutwara akayombekere no mu magara yawe si mu vy'imwemu gusa no mu magara yawe igihe uyafashe nabi agutwara akayombekere buke hanyuma ugaheza ico ni ca mbere mpemu yera pi ushobora kuronka mpemu yera mpemu yera ntashobora kukubamwo ngo wishurire amabanga ngo wuzure mpemu nawe muri wowe gusebizuka ntibijanye abaherezi inzoga zabibujijwe abaherezi b'imana canzira ko bazikora natwe turabami n'abaherezi kuva twakira umwami yesu rero nico gituma dukwiye kwigenza abandi batigenza iyo baja ntidukwiye kuja iyo baja hose muri boîte de nuit dushobora kujayo urabujijwe mu kabare urabujijwe hehe urabujijwe aho abapagani baja ntitwari kuriwe kuko tugiyeyo tukagumana nabo buke noneho ukoraniye ko bose iminsi yose uratebuka ikiga bwa bunini n'igihumbi cy'icuncu uratebuka abona yuko bwa bundi finalma banaguhenze baba babikubwiye none ko ataco babaye ko baryoherwa bakataha oya reka nanje ngire nk'abandi bareke kumbonaho ikigugu ugasanga uratevye uragiye kandi ubwa mbere wababwira ubutumwa ukabwira ko atari vyiza ukinywera amazi ukagira gute ariko bobo ugasanga batevye baragutwaye nuko bimeze rero hariho ivyo dukwiye guheba hariho abagenzi dukwiye guheba hariho inzi ahantu dukwiye guheba kuja hariho umuntu ari muri yesu yinjiye neza jodi uwinjiye pas n'importe qui uwinjiye neza muri yesu utari muri bamwe baruguruka bumviriza gusa bagaca bitahira bashaka ku mufuko bagaca bitahira ngo rero bavuye mu misa bavuye gusenga kandi atani ivyo bibuka muri ico gihe imana yacu iradukarira igihe tutinjiye neza muri yesu kandi twaramwakiriye tuba twabaye nk'ababeshi tuba twaramuhenze wegome tugiye kugendana nawe wegome turahevye ivyaha vyose wegome tugiye kuba ivyaremwe bisha wegome turavyemeye ukabandanya bwa buzima bwa kera bwa gipagani rero iri niryo jambo rero yesu abwiye n'ukuri twirinde ikintu cose cotubuza kwinjira neza muri yesu muri ibi bihe bigoye muri ibi hari ibintu vyinshi biriko birabuza abantu kuja muri yesu kwinjira neza mu gakiza muri ibi bihe ivyaha biguma bigwirira inyubura yaho murabibona na mwebwe ni ibintu biteye ubwoba cane ivyaha biguma bigwirirana mw'ishengero biragwirirana je ndatangara ugasanga kuri stati umuzungu muzima umwe aba umukozi w'imana mw'ishengero wa wundi nyene ubona umudiyakoni mw'ishengero ukajona kuri stati kashira kuri ibintu biteye isoni avyumva ingene y'akamaramaza ariko ngo barakijijwe n'abakozi b'imana ukajone kashira kuri ibintu biteye isoni ukajone kari naho butavyemera umaze kubishira ko stadiri kubigira publicité cyane yego abinyankira kunuma biranyankira iyo mbona umuntu ndarengerwa sinshobora kunuma nkabimubwiye murumva rero tugende twinjire neza muri yesu ariko kandi pour clôturer ntitwinjire twenyene bene data barya muvukana barya inziga nshuti zawe barya bagenzi bawe barya mwakoranye barya mukoranye uyu munsi barya mu bana ni ukuri tugire ikigongo cyabo tubabwire binjire tubabaye mu mitima
bavyumva batovyumva yuko imana yabwiye ezekiyeli ngo babarire wenda gutuma ku munyabyaha ntumubwire ngo ni wewe ngo nzobaza amaraso yiwe ntituzobazwa amaraso ya bene wacu, ntituzobazwa amaraso y'abagenzi n'inshuti n'ababanyi, ariko tubabwire uwo dushobora gushikira wese ntidutinye, ntitwinjire twenyine, tuba tubaye egoyiste, tuba tubaye egoyiste muri buno buzima bw'uja mu ijuru, n'impera ntitworonka nyinshi kuko tutafashije abandi. Imana rero ibahetse kireka ngeze ngaha